Yes nuko ndabona ku murongo wa telefone twamaze ku murongo Mugani Desire Farias Big. Yes hello bro. Saluto. Meze neza ga Big Fizo. Saba. Muri Bantu Boy Entertainment mwakiriye gute igenda rya Iga Kimbana? Ayo makuru wayakuye. Nivyo Iga Kimbana dufise ijwi giwe muri Hits Connection avuga yuko atsakiri muri Bantu Boy. Waramubajije impamvu? Yes aratubwira yuko amakondisiyo mwamwe atsamwemerera kuguma muri Bantu Boy. Anje ndakubajije ayo makondisiyo ni yahe yavuze? Ntiyashimye kuyashira ku mugaragaro ariko ni Iga Kimbana avuga ati nimba atashize ku mugaragaro uramubaza we. Twabajije dutsi mwakiriye gutse igenda rya Iga Kimbana muri Bantu Boy. Umva nta nakimwe ntakoshobora kubivugaho mu gihe ataravuga ko bamuhaye amakondisiyo adashobora atisiguye neza. Mugabo umusa zo kwisigura impamvu nanjye nzuca mvuga mugabo pour le moment nta ico kibazo cy'amakwishura. Gushika ubu ntaco vyakoze kuri Bantu Boy, ntaco bivuze kugenda kwa Ig muri Bantu Boy. Ndetse kugenda kwa Ig ayo makuru wakuye ko avuga ko we yagiye none yakubwiye impamvu. Akazi kacu nukurondera amakuru nkayo. Fizo nivyo canke sivyo? Ayo makuru rero urayamubaza we sivyo? Avuga ko yavuye muri Bantu Boy. Uzomubaza ayo makuru hamajenzo oce nanje ndakwishura. Mugo nagerageje kuvugana neza na Iga Kimbana turamubaza dutsi mbega uracari muri Bantu Boy akavuga ati narice na management ya Bantu Boy Entertainment ndashaka kubabwira ati jewe ndavye ingene bimeze muri kino gihe ndakinjuye ngiye gukora ivyanje. Nibaza yuko igihe yicana na staff ya Bantu Boy Big Fizo yarimo. Reka ndakubwira ikintu kumwe ami. Yes bro. Sinzi ko wabonye muri kuri muze ya Twitter yanje nandise muze mvuga ni cold word. Kandi kubona Bantu Boy yuguruye hari abantu benshi cyane turi mu ngwano. Ego. Hari abantu bashaka gucafuza Bantu Boy. Hari abantu bashaka gucinyiza Bantu Boy. Ego. Amakuru ayandi bavuga amakuru y'umuntu bakavuga amakuru mabi akora ibibi vyiwe mugabo ntibakora ivyiza. Abo ni ndushaka kuvuga ko ni babandi bashaka gucinyiza no konona izina rya Bantu Boy. Understand? Yego. So nimba igewe yaje kubwira tubwe atana kimwe turavuga urumva uramubaza iyo mpamvu kuko nta muntu numwe yamwirukanye. Ishobora kuvuga nta muntu numwe yamwirukanye nimba we yaje kuvuga akadedenda ivyadedemba ivyo je numbaze mugabo na impamvu nkuko abivuga nkuko we abivuga yuko yavuye muri Bantu Boy kubera iki atababwiye impamvu kubera ko mumbaza je impamvu. No kuvuga ko Ig mumufata nk'umwe mu bantu batagomba iterambere rya Bantu Boy. Ivyo niho bivuze cinavyo mvuze kandi muzorore mureka guteranya. Je sinavuze ikirundi urakizi nanye ndazi ikirundi. Ivyo navyo navuze. Mugani Design muri kino gihe Bantu Boy rikirakora mufise Double J mufise Kiriku ndetse na Big Fizo bari muri management ya Bantu Boy. Indirimbo za Bantu Boy za mbere tuzitege ryari? Witonze amira ibinuze. Gusina kubwira nejo canke ijya ejo zirashobora kuza ziriho mugabo zitarasohoka mugabo ikintu cyose n'umwanya wacu. Ikintu cyose n'umwanya wacu. Nimba tsari banga sinzi yuko tubwira hazotangura gusohoka indirimbo yandi hagati ya Fizo Kiriku na Double J. Fizo vana na management kunizo biteguye arashaka gusohoka indirimbo yiwanje kurameshanya Double J cyanya Kiriku ariko umenye yuko nimba twakoze iki gikorwa ntitwakoze iki gikorwa kugira ngo twicare mugabo bariko barakora. Indirimbo zirahari. Uvana na program yuko management ya Bantu Boy ukuzo bitegura. Bizovana na management ya Bantu Boy ingene izobitegura mu minsi mumaze muriko murakora ibintu bitatu Bantu Boy maze gushikako nibiki apart y'igitseramo ca Juma Jux cabeye kuri Zion kindi kuri La Costa Beach. Murabizi kandi muko murabivuga urumva nta mpamvu yo kubisubira. Nibaza yuko hari umuntu ariko arumviriza isamirizi muri kano kanya kumbura avuga ati nkeneye kubimenya. Akeneye kubimenya urabimwibutsa kuko mwamamubivuga. Jenzi igitseramo ca Zion Beach ni naco gituma navuze ati apart y'igitseramo cabereye kuri Zion na La Costa Beach nivyo nkumumenyesha makuru nzi ibindi rero. Wowe wavuze ibitatu kandi mwamamubivuga deja kwanza twasohoye na video clip marayibonye. Ariko ni video ya Iritsi na Dakwina ni indirimbo ya Tina. Kuba na Tina cyangwa kuba yandi indirimbo ya kanaka mugabo yakozwe muri Bantu Boy video. Je ndiko ndavuga video. No kuvuga ko ari
igikorwa cha Bantu Boy Entertainment nivyo wambajije nivyo Bantu Boy maze gukora so mugiye ko ari indirimbo latina yego ni indirimbo latina ariko igikorwa video yayo yakorewe he yakorewe muri Bantu Boy. Why don't you talk about that shit? Ikogo na John la voilà abantu bumva ukuntu bitandukanye wowe urashaka kumva ko ndiko ndavuga umukinya mbwa cyo nta mukinya ndabifitemo ko nta ribive